ikibazo ku banyarwanda canke abarundi mwese mu nkurikirana kwa n'urubuga. Turakunze kubona ibiganiro byinshi haba ku ma Facebook, ku ma YouTube canke ku ma TikTok ahantu henshi abanyarwanda bariko baravuga badutesha agaciro batunebagura bivanye n'ingene batubona canke ingene batwiyumvira, ariko twebwe nk'abarundi ntagiye ico tubivugako. Kumbure uno musi rero nkoze kino kiganiro kugira ngo tuganire kuri wewe uriko urankurikirana, utubwiye muri commentaire ingene woba ubona kino kintu aho kimaze imyaka myinshi cyane wanashaka abarundi benshi ukabona yuko benshi bahitamo kubifata nkaho ataciwe babwiye canke kubifata minenegwe, yamara atari ibintu twari dukwiye kwirengagiza. Kenshi na kenshi iyo tugiye kuraba usanga imbuga nyinshi z'abanyarwanda zigera zivuga nabi leta yacu, zivuga nabi imico yacu, zivuga nabi abarundi, ariko ugasanga n'abarundi bake cyane bati bahaguruka bakabeshuza canke bakishura abanyarwanda. Uyu munsi naye ko nakoresha urubuga rwa YouTube canshikira YouTube channel y'uyu mugabo yitwa nimba ngo ari Ukweli Times, mbona aho yareka avuga ku bintu byerekeye uburongozi bw'Uburundi. Uko biri kose naho uburongozi bw'Uburundi bwoba kumbura ari ibyo bukora nabi, hariho n'ibyo bukora neza. Okay, icyo ndibaza yuko nta muntu n'umwe atacemera, ariko ntivyoba ari bibi mu gihe umurundi runaka yobona ati leta itwara canke leta ihari ntikirantunganiza nkuko nabishaka akidoga. Mugabo biratera ikibazo no kuzazanirwa iyo tubonye umunyamahanga ariko arifatira mu gahanga inzego zitamutwara, inzego zitamujejwe, azivuga ko ibintu ubwiwe azi yuko nawe nyene atoshobora kuvuga ku gihugu ciwe. Hama ukaca usanga abarundi kumbure wanashaka barabiraba, barabifana, barabikunda, ariko hagera kuvugira igihugu bikananirana. Rero mbona umwanya ngenda bumvishe ino audio canke ino reka ndabeke video, uyu mugabo mu mwibonere ntimugire ngo ni ibintu ngo by'urusaku, aho yako aravuga ibintu byerekeye politike y'u Burundi, ariko nkanabibutsa yuko bobo iwabo ari abantu abanyarwanda n'abantu badashaka yuko umuntu yinjira muri politike yabo. Ariko umviriza inyishu yatanze aho umumenshi makuru yakaramubaza ati mbega ku kintu kijanye no kuvuga politike yo mu kindi gihugu ubwo kuba ari gukora amakosa. Umviriza nawe ingene mugabo uyu munsi ndashaka ko tuganira ku Burundi. Ni igihugu kimaze iminsi kigaragaza ko gishaka kuva mu bibazo birimo ubukungu butifashe neza. Ikibazo cy'u Burundi ni ikibazo cy'imiyoborere, ahantu gihuriye n'ikibazo cy'ubukungu. Ikibazo cy'ubukungu ni icyuririzi icyuririzi cy'imiyoborere mibi, kandi kuyobora nabi naho Kongo se bahora babaha amafaranga. So what, right? Nese Burundi ko inzego zose zihari, so si Burundi ikibazo cya mbere vision nayo. Barumva nta vision hari, iyo bita vision ni strategy. They have it wrong. Ndabiza abantu benshi batekereza ko niba se Burundi kujya nacyo mpfa n'Uburundi. They have their own country, they have their own lives. Biki ariko bajye bemera yuko dushobora no kubona ibyo bakora, kandi dufite uburenganzira bwo kubivugaho. Nabo niba bavuga u Rwanda ntabwo nzababwira ngo muceceke. Urumva yandika kumva nivuga Uganda ntabwo abanya Uganda bazambwira ngo mugabe ceceka. Kuko iki na gihugu gihari cy'umutungo w'umuntu ku giti cye kuvuga ngo n'ubuzima bwe bwite. Ibihugu byose bigengwa na public policy. Public policy zihurira byose ku mategeko mpuzamahanga agenga uko ibihugu biyoborwa, ibihugu bibaho, ibihugu bitanga ubutabera, mbese n'ukuntu ibintu bikorwa. Ubuyobozi bwa mbere ntabwo tuboneye Burundi, sibo badukanye kuyobora. Ndahandi turabireba, turashishoza, tutanga comment. Akora bwavuga uyu najya reka ibintu by'u Burundi, twebwe abanyaburundi turishimye.
wareba uvugira abarundi bose ngo barishimye ukumirwa ukareba niba baramutoye ngo abavugire sinzi yewe ikibazo mfite ubutegetsi bwa CNDD-FDD yego they are not serious bari ku butegetsi ariko they don't know what to do donc ni nk'uko twakoresha wedding yego ukimariye ukaba ufite umugore mu rugo ntumenye what to do ntumenye ikiri bumukoreye akajya yicara akibaza se ubu bizagenda bite nimba mwakurikiranye neza aya majambo nimba mwakurikiranye neza aya majambo yavuze yivugiye wenyine ubyiwe aravuga ati igihugu cy'u Burundi si cyo gihugu ca mbere cereka gitwaye canke ati baboneye ko ingene ibihugu bitwagwa ati n'ibindi bihugu byamye bitwagwa kuva na kera ati rero twebwe nk'abanyarwanda ati dufise uburenganzira bwo kubona ingene Burundi butwawe ati kandi abarundi nta burenganzira bafise bwo kutubuza kugico tubivuze ko canke niyo baba abanyarwanda nabo nyene twoshaka kubona ivyabo rero barundi bene wacu mbaye kumbure ndisabira ntagire umurundi numwe ambwira muri commentaire yuko kumbure unoba nje kwigira kabizi canke kuvuga ibitandaba nkuko benshi bakunze kubikora ubona yuko mu mico y'ikirundi bakunze kuvuga yuko imico y'ikirundi ari mico y'urupfasoni kenshi na kenshi irakunze kwemerera abantu yuko hari ibintu bimwe bimwe bakora ariko ugiye kuraba urabona neza yuko ibihe byahindutse ibihe turimo uno munsi hariho ibindi bintu byazanye iyindi mico dukwiye kuraba ukuntu twokwiga ubundi buhinga nabwo bwo kujyana n'ibyo bintu by'ibyaduka biza biratera reka rero dukurikirane kumbure kino biganiro namwe mu gikurikirane cyose mwumviriza by'ukuri yuko bino bintu ari ibintu by'ukuri kuko ari ibintu kumbure ataco bitwaye ku buryo twubire kuko nimba babona yuko bafise ubushobozi bwo kuba bugira commentaire ku gihugu cacu bemere dukore commentaire ku gihugu cyawe sivyo nyazogira umuntu avuga ngo nari yadukije nyazogira umuntu avuga ngo kumbure ngo nje kwibonekereza canke ngo kwishira imbere kwita imbere kuko urabona yuko nabonyene barabikora rero nabo nimba bitabateye isoni twe natwe ntibizodutera isoni ubwabo nibatangura bakagira isoni zo kuba bogira ico batuvuga ko twebwe natwe tuzogira isoni zo kubavuga ko rero ntabwo ari twebwe tuzanye izi ntambara aho izi ntambara bazizanye kera barabura ababishora rero jewe no bamenyesha yuko nkibona kino biganiro nihaye ingingo yuko ngiye kuza ndabafukura ndabaha inyishu ku bibazo bimwe bimwe bagenda bibaza babona yuko bobo mengo nta nyishu byo babifise